Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera, turabakengurukiye mwese mushishikara gukurikira ibiyago vyacu. Turacari muri rwa rukurikirane rw'ibiyago ku ngo n'imiryango. Umunsi turi ku kiyago kigira 26 naco kiza kuba cerekeye ingene imico n'imigenzo bishobora gusambura imiryango. Imbere yuko tuja mu idonido nagomba mpekaze abatumire dufise uyu munsi turi kumwe. Ndaguhaye ikaze mutumire wacu. Murakoze cyane. Bo kwidondora abako barakurikirana ikiyago cy'uno munsi. Murakoze, nitwa Nadine niyo gusenga. Sijya mbere nje hano mwari mwaranteye iteka ryo gusubira kuntumira. Ego karibu cyane. Murakoze. Ndahaye ikaze kandi na wundi mutumire nawe yo twidondora. Eko murakoze. Nitwa Hippolyte Ndayirukiye. Nyuma sanzwe ndumukozi w'Imana mu ishengero rya Shama Temple. Paruwasi yo muri Muha. Abakurikiranye ibiyago barabonye yuko uno n'umuryango barubatse, nibo bagomba kudufasha kandi barababonye bagaragara kandi no mu kiyago kindi. Numugisha kuri twebwe muri bino biyago by'ingingo z'urufatiro mu kwizera. Twabiganiriye ko ikiyago cy'uno munsi no ko imico n'imigenzo bishobora gusambura imiryango yacu. Hama turafise ijambo ry'Imana tuza kuganira ko umunsi naco riri mu ikete rya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 17. Havuga ngo ibi bizoza mu gihe c'iherezo, ariko menye yuko mu misi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu, kuko muri bo harimwe abagabo banyengetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa no kwipfuza ko buryo bwinshi. Bama biga ariko naho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Nkuko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, babaye ibihombe ku kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bw'abandi bwagaragaye. Ariko weho wakurikiye neza ukwigisha kwanje n'ingeso n'imigabo n'ukwizera no kutarambirwa n'urukundo no kwihangana no guhamwa n'imibabaro nk'ivyambaye ko muri Antiokia no muri Ikoniyo ni Lusitira. Ibyo nihanganiye byose mpamwa, kandi byose umwami wacu akabinkiza. Mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa, ariko abantu babi bo n'abahumbuzi bazorushiriza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya
no kumutoza ingeso nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngakore igikorwa ciza cose. Imana idufashe. Nano majambo y'Imana tugiye kuganira ko tudatebaganye, nagomba ndabatumirire nkuko mwatwemereye kutubera abatumire, mudufashe gutahurira hamwe kino gisomwa, twumve nico bihava bipana na ca kindi cingo zishobora gusambuka kubwo imico n'imigenzo. Hano bariko baragira urutonde, baravuga urutonde rw'ibintu bitandukanye umenga bizogaragara nk'imico n'imigenzo mu minsi ya nyuma. Mbega mwodufasha byo bari biki bavuga muri kino gisomwa ga Hippolyte? Ego uravye kuva ku murongo wa mbere kageza mbere gushika ku wa gatanu niho babivugamwo, aho bavuga ibijanye no kwikunda, ko abantu bazoba bakunda amahera, ko bazoba bafise ubwibone, batukana, batumvira abavyeyi, abana batumvira abavyeyi, intashima, abanegura n'ibindi byinshi yabadondaguye. Iyi 50 ya mbere niho babivuga. Yego. Sinzi ko Nadine hari ibindi yoba yabonyemwo nawe. Naje ni nk'ibyo nyene bavuga muri Bibiliya kuri iyo 50 ya mbere itangura bavuga ukuntu bazoba bikunda, bagakunda amahera, ntibakunda ababo, bakongera bakaba abantu b'inkazi batigarura. Ego, mbega murakoze. Ndiko ndabaza Nadine nyene, mbega dufatiye kuri wa mutwe w'ikiyago cacu shuna munsi, muri bino bavuga mwino mico n'imigenzo hoba hariho ibipfana ikintu n'isambuka ry'imiryango? Ego, nk'ibyo bavuze byo kudakunda ababo, kwikunda k'umuntu, kutigarura, kudakunda kuzura, birafitanye isano cyane n'imiryango, kubera yuko umuntu yikunda birumvikana ko atitayeho ubuzima bw'uwo babana n'abana, urumva bagarukiriza ku gace kiwe konyene, ndakoresha gutuma umuryango usambuka, canke gukunda amahera kayarutisha umuryango, ntawe wuha umwanya, kamara kuyarondera gusa, urumva ko umuryango udasubira kuronka umwanya, kandi biroroshe ko ushobora gusambuka. No kutuzura, kutigarura, kuba inkazi, urumva ko bishobora kubangamira umuryango mbere bikanatuma usambuka. Sinzi ko Hippolyte hari ico yongerako, ariko nahava nkanasaba, hari ibyo abinayisambura mu buryo butagaragara canke mu buryo bugaragara? Yego. Bon, banje kongera ko kuco yavuze, arico bavuze cy'abagabo binjira mu ngo agahinda abagore, bavuze bakivuze ku murongo wa gatandatu. Murongo wa gatandatu ngo ko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima. N'abo bagabo canke abantu baja mu ngo z'abandi bagatera ugusambuka kw'ingo, bibaza kuba mu buryo bugaragara. Tugarutse rero ku kibazo rubajije, hari n'ibintu by'ukuri mu buryo butagaragara muga bisambura imiryango, nk'ico gukunda amahera. Tuvuze gukunda amahera, imiryango irakenera amahera kugira ibeho, mugabo nibaza bavuze gukunda amahera n'umuzi mubi, na Yesu yigeze kuvuga ko atawo kunda Imana ngo ngera kunda amahera, no kuyakunda ku rugezo rwo kuyasaba, kuyasaba no kuvuga kuyahurumbira, kuyaha umutima wawe ku buryo intumbero uyahindura intumbero y'ubuzima bwawe, aho umuntu avuga ati jewe nzokumva ko mpagijwe cyane nateye imbere mu buzima ariko mfise amahera menshi. Ibi rero birashobora gutuma imiryango vy'ukuri isambuka, kubera usanga abavyeyi ariyo ntumbero bahaye ubuzima, bakibagira ko bafise abana batakeneye kurebwa, bakibagira ko ayo mahera adasubirira indero baha abana. Urongitse umwana ku ishuri canke wamuhaye amahera, wamuhaye ivyo yambara, wamuriha ishure rizimvye ntubuhejeje. Rero n'akarero ntanze kamwe muri ivyo byinshi. Hariho mu mirongo 14, 15 aho Paulo avuga ku bya Timoteyo,
Bega hoba hariho ibintu tubona avuga vyatumye Timoteyo ashikama mu kwizera kwiwe uhereye kera. Paulo niwe yareze Timoteyo. Mu guhura kwabo kwa Paulo na Timoteyo aravuga yari karandika aravuga ko afise abavyeyi biwe bari bafise kwizera gukomeye avuga inakuru wiwe mbere na nyina wiwe. Ibi nibaza ko bigaragaza uruhara abavyeyi ba Timoteyo bagize mu gukomera kwiwe. Yakuriye mu muryango usanzwe uri mu bantu byo kuri bafise kwizera na Paulo ubwi washima. Ati bakabitanga nk'icitegereza avuga ati uzukurikire kujya kwizera yarerewemo. Rero numva harimo uruhara rwo muryango ukurira abana mu ijambo ry'Imana yatanga icizere ko bashaka kumenya ko Timoteyo yahagira kuzokura akaba umuntu ashikamye atanyiganyizwa n'ivyo byose kubera yarabirereshejwe yabikuriyemo. Hari akabiryo ubona Timoteyo yari afise kugira akurire mu kwizera nk'uko unye Paulo yagaragaje muri na mirongo ga Nadine. Jawa kabirya ka mbere mbona karimwo nuko yari yararezwe. Yari yararereshejwe ijambo ry'Imana. Uravye kuri uko yari yarakuze abavyeyi biwe na bayinakuru urana ko bari barashize inguvu cyane mu kumwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kigira kabiri cyamushoboje kuguma ashikamye nuwabaye umurongozi wiwe mu by'impemu Paulo ko nawe nyene baratubwira ko yamwigiye ko byo kwizera naco nyene caramufashije kuguma ashikamye. Turiko tuganira ku kuntu imico n'imigenzo ishobora gusambura imiryango. Mu yandi majambo uruhara n'umwitwarariko wacu no kugabanya guhagarika umurindi w'isambuka ry'imiryango. Mbega mwa kino gisomwa hariho ibyo dushobora gutora bitubwira ku bijanye n'ihagarika ry'isambuka ry'imiryango kibivuga kiki kino gisomwa? Ego kimwe ni mu vyerekeye no bivuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuntu abubakanye babana mu ngingo bafata canke no mu buryo barera abana. Namba umubano wabo ubakiye ku ijambo ry'Imana. Vuga iyo hagize ibitagenda neza ni iki gituma bafata ingingo kanaka. Namba bivuma mu ijambo ry'Imana ivyo bintu byo kuri bashobora gutuma urugo rwabo rurama. Canke iyo hagize kurera abana mu buryo babahindero bitwareka kubahindero bakuye mu ijambo ry'Imana itavuye mu vyo babona mu kibano ibigezweho. Urabona ubuye isi yerekana vyinshi, sirafise ukuntu yerekana ukuntu abana baregwa uho hivanganamo n'ibindi vyinshi bigaragara vy'ukuri ko ahubwo bigwanya ijambo ry'Imana. Rero nibaza birubakiye cyane ukuntu bwa mbere abubakanye babana mu kuntu bihanganiranira mu kuntu ingingo bafata bisunga umugambi w'Imana ku muryango. Ariko kandi n'ukuntu baha agaciro kurera abana bakabishiramo inguvu bakabiha umwanya bakabishiramo umwete kuko nivyo bizotuma ejo abo bana nihagera ko bubaka. Duhere ku bavyeyi. Nico gituma abo bavyeyi bagira ingo zirama hatabo kwahukana kubera biba bitewe nuko bubakiye kuri wa mugambi wa Kristo ubuza ko umugabo n'umugore batandukana. No kurera abana babo muri iyo ndero nyene biratuma ko abana ejo nihagera ko bubaka nabo barezwe bazi ko kwahukana kutabereye kandi barezwe babona ukuntu abavyeyi babo bihanganiranira iyo hagize ivyotuma batandukana. Ivyo bintu bashobora guhagarika umuvuduko uko ingo zisambuka. Mbega ngaho nyene uri kuradutomorera harakabijya duhava dusanga mu kwizera Kristo canke mu ijambo ry'Imana kubijanye no guhagarika canke ingo zihava guhagarika isambuka canke kwingo zigumana. Kukaha bamwe bavuga ati mwe muhigira hiyo twe natwe hariho ahandi duhigira hano. Wewe nk'uwizera hari akabijya gahava kava mu ijambo ry'Imana canke mu kwizera kwacu mu guterera mu hagarika isambuka ry'ingo
bega ntaho kuri ibindi vyiyumviro n'ahandi henshi Yego. vyaba ivya none canke ivyo muri kahise haba bigashigikira ingo. Yego, ubu nyine turiko turavugana mu bihugu bitari bike, aho nzi cyane ni muri Amerika. Hariho service canke ibikorwa mbere na leta yemera yashingiye yemeje service yuko umuntu ashaka kwahukana babimunyarukiriza mu buryo bitarenga amasaha 28. Ine wacu mu Burundi baraguha imyaka 3 mu bigonze kubisaba, barabaha imyaka 3 kugira ngo mubanze musubire murabe mugerageze musuzume. Hari naho usanga bari shavu canke buba wihuse, hari naho usanga naho vyo ari ibintu bikomeye, ejo mwiha amahirwe yo kugerageza kandi twebwe biracari vyiza, mugabo hari hahandi mwisi ahubwo bavuga ati wavyiyumvire wabishatse ntibagutevye kunyarukize ntibaguma kugora baguhambirira kubudashaka. Ijambo ry'Imana ryo rivuga iki? Yesu bwiwe avuga yuko kwahukana kutabereye, abivuga atanga umurongo abamwizera n'abamuyoboka bakwiye kukwitondera. Abo turimo kuvuga ngo umugabo iyo yubakanye n'umugore wiwe, umwe muri abo wese ababoshwe n'icagezwe cyo kutavana nawe kugeza igihe urupfu rubatandukanije. Ivyo bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kwahukana mu gihe hagize ivyo bapfa hanyuma kuvumengo ibintu vyabishe ndabihevye, abahisemo kugabira umwami wiwe. Twebwe abizera abakristo twizera yuko umunezero wacu mu rugo igituma tubandanya ntikiva mu kuryoherwa kubigumbagumba, muga kuva mu kumvira ingingo umwami wacu yaduhaye ukwihanganiranira nkuko nawe yatwihanganiye. Ni wa murongo tubona mu Banyefeso, aho abagabo babwiwe gukunda abagore babo nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura. Ntari kunze rimeze neza, ariko aduhamagarira natwe gukunda nkuko Yesu yabitugeze. Madame Nadine, sinzi intererano yawe nawe kuri kino kibazo, kuko turiko turavuga uko imico n'imigenzo biterera mu gusambura ingo, hama mu kubisigura tukisunga ijambo ry'Imana, kandi hari abatizera kumbure canke abadafise ukwizera Kristo canke abatizera ijambo ry'Imana. Twako tugomba kumva uwo ari karadukurikira, yaba uwizera canke utizera, hari akabirya kari mu kwizera Kristo kubijanye na kino kibazo co guterera mu guhagarika isambo kagingo. Hari akayirya kari mu kwizera canke mu ijambo ry'Imana kwizera Kristo. Murakoze, sinja kure y'ivyo yarahejeje kuvuga, mugabo ico nagomba kuvuga nuko nta mu Kirundi baravuga ngo nta bajana bataraganye. Biragoye ko tugira ko ndafise uko numva ibintu n'ababana, twebwe nk'ubu tubana mu rugo, ndafise uko numva ibintu nawe arafise uko yumva ibintu, ndafise uko nibaza jewe norera abana nawe arafise uko yibaza yorera abana. Rero ikintu numva ca mbere gikwiye kudufasha kinahagarika ibi bintu mu kurengera uko twumva canke uko twibaza, mugabo tukabikora twisunze ijambo ry'Imana. Nico nibaza gikuru ahanini. Hanyuma ikindi nuko imiryango ikwiye gukomeza ubucuti, abubakanye bakwiye gukomeza ubucuti bwabo n'ubuzima bwabo bw'impemu. Novuga gusengera hamwe, gusoma ijambo ry'Imana, n'ibindi, no kubana nyene, kubana nyakubana. Ico gica gifatana n'ingene turera abana bacu, kuko navyo birafasha kugira ngo ejo izo ngo ntizisambuka, kuko ejo nabo bazokubaka canke ejo nabo bazotegura bagenzi babo muri rusange. Rero ikindi nokongera ko ngaha ntitwigisha abana cane ijambo ry'Imana, kuko hariho n'ivyo bamenya tutabigishije mugabo batwigiyeko. Nukuvuga uko tubaho bwa buzima, dusenga, dusoma ijambo ry'Imana, naho bo bataragera ku bitahura no munsi barabitwigirako bakabikora. Nk'akarorero, umwana ataramenya gusenga, nk'ubu twebwe muhiri wacu umwana wacu ntituramwigisha gusenga kuko ntavyazi, ni mutoyi, mugabo aratwigirako, arashobora kugira amajisho ukabona ko ariko arasenga, akagerageza gusengera indya,
ntabyo twamigishije kuko ni muto mugabo ubwo buzima twigira ko biri mu bituma tumwigisha. Ibindi ni bimwe twavuga byo kubigisha ijambo ry'Imana, kubategura bakiri batoya, navyo nyene tuba turiko turabarera, bizotuma ryasambuka ry'ingo ritiyongeranya canke naho vyoba vyarabaye muri kahise hariho amahirwe yuko ivyo bintu bishobora guhagarara, novuga kurunganwa ruzoba ruri imbere yacu. Akabazo kitohoza muri hangana, mwebwe iyo myimenyerezo yose muragerageza kuyikora mu muryango iwanyu? Novuga ko ari ubuntu twebwe twagiriwe turacabishoboye. Mvuze kubishobora nuko turacafise umwanya wo gusengera hamwe nk'umuryango mw'ijoro. Iyo bitanze ni gake vyanka mugabo inshuro nyinshi amahirwe menshi nayo ko tubishobora, kandi turamaze kubonamo umwimbo mwiza. Nababwiye ko turafise umwana, harimwo abana bakiri batoyi, umwe muri bo araza amasaha yo gusenga, aramaze kubona ko abantu bicaye batekanye atakindi bariko baragira, nukugenda akabazanira Bibiliya bagasenga. Biramaze kumujamo. Bega Hippolyte, twovuga yuko imiryango yose ikijijwe ifise uno muco no mwitwarariko wo kubaka ubuzima bwabo bw'impwemu ku bagize uno muryango, bakawugira umwitwarariko. Bega ahabakikuje niko bisigura yuko imiryango ikijijwe itegerezwa kuba imeze uko onye, bimeze gutaho uherereye haba mu kibano. Bega igihushane kutabikora bifise ingaruka izihe kuri iyo miryango, kugira abantu bubatse bakijijwe bumve nimba uwo mwitwarariko ukenewe mu by'ukuri canke uruwo gukora mu bindi iyo byakunze? Mu itegeko duhabwa n'umwami wacu mu bijanye no gutunganya imiryango yacu canke no kurera abana, dufise itegeko riva ku mwami wacu rivuga ngo abavyeyi rero abana banyu mubahanura nk'uko umwami wacu agomba. Ntibavuze uburyo tubigenza muri Bibiliya, ntihatomora ngo muzoze nk'uko yabivuze madamu ngo muzohore musenga mw'ijoro hanyuma ngo murabe ko umwana yagize ukuntu, ntavyo bavuga. Mugabo batanga umurongo twese atanumwe yowirengagiza, kubarera tubahanura. Uburyo rero bikorwa burashobora gutandukana, mugabo nta muntu yohava avuga ngo kudaha umwanya abana ngo bigishwe ijambo ry'Imana, barererwe muri iryo, hama umuntu asuzume ko ariko bararigenderamo. Hanyuma kandi ahe n'akajya abana ko kuburabirako uko iryo jambo ry'Imana bari bamwe. Uwo vyirengagiza yoba asanga ariko arirengagiza rya tegeko twahawe. Rero nibaza rero ko imiryango yose ikwijijwe yari ikwiye kuba ifise ivyirikiragira. Twe twavuze ivyo tugerageza, nuko Imana idufasha mwijoro misi yose tukaronka kanya yo gusengera hamwe nk'umuryango. Nkuko yababwiye uwo mwana ntavyo tumwigisha, bwa kubera arikaca ubwenge abona misi yose mwijoro twicaye, abonye twicaye turenga batatu, aca yibaza ko tugira ivyo bintu. Sinzi nuko aramenya ivyo ari ivyo, mugabo uko biri kose azoca ubwenge afise ibintu azi bikorwa. Hanyuma uko azogira ico ubwenge n'akazira vyigishwa, uwo muntu amaze gukura bizogora ko umuzanira ibinyuranye. Isi irafise uko ndibigenza, isi irafise uko ndibigenza. Ubuho ubuhinga bwarateye imbere, hari ibintu bishobora kudusamaza vyinshi, televiziyo, amakuru, hari amaseri, hari amateleviziyo bwoko bwinshi yerekana ibintu vyinshi bisamaza, vyotuma uwo mwanya yo gukoresha ibindi. Mugabo uwarezwe gutyo nizera, kandi ivyo ndamusengera umwana wanje yuko igihe nawe azobageze kuba ku rugo azohava agaciro nawe nyene ivyo byo gusenga, atazokwemera gusamazwa n'aya mateleviziyo canke ibitso. Uvuga ko televiziyo ari mbe, mugabo azokwibuka ko gusenga bikenewe mu muryango kubera ko uzabibona. Hippolyte, kandi kuri bikenzi kuri wewe umenga woba wararongoye imigwi y'ugwaruka itari mike, haba mu mashengero, haba mu migwi y'abaririmbyi. Nadine menga nawene mwarafashanije ivyo bikorwa, naho mwanahuriye kumbura ikindi gihe tuzumva intahe yanyu. Bega twofata kukwizera koko guhagaze gute mu gwaruka muganira
aho bari mu mashengero rukirisu mwumva ari abantu bashikamye mu kwizera canke bafise ivyiyumviro bimeze nk'ivy'abandi bagenzi babo bose bafise bimeze gute? murakoze reka bagomba mpere ku vya vuba ndaheruka kugiranira akanya no gwaruka rwo mw'ishengero kanaka hanyuma mu mwanya twamaranye barabana b'imiyabaga narabajije amateleviziyo twako tuganira ku kijanye n'uruhara rw'ibimenyesha makuru mu buzima bw'abantu b'abakristo hanyuma babajije televiziyo baraba n'amaseri baraba n'ituganiro baraza amazina yavyo n'abakinyi nyamukuru bo kudondera byinshi bakakubwira n'ico bisigura bazi ibintu byinshi mu vyerekeye ivyo mugabo mu mwanya twatangiye kwinjira mu ijambo ry'Imana turaba ijambo ry'Imana rivuga urabona ko ivyerekeye ijambo ry'Imana bafise ko makuru make ugereranije n'amakuru bafise ku vyerekeye ibiriko biraba mu isi canke amafilme baraba ibiganiro duseri jewe vyampaye kwiyumvira ku vyo bakoregwa muhira nibihe kuko urumva ivyazi cyane nivyo aronkera umwanya nivyo yigishwa nibaza rero ko bishobora kuba biva ko ndaganira n'abandi benshi atari hake mu gihugu urabona yuko nikeka yuko aba ugwaruka cyane bararonka umwanya uhagije kuko uraba televiziyo muri iki gihe turimwe nibaza ko atari binyegezwa abantu bose bagize mariage mu bintu umuntu ariko araharura ikipe ibintu azokoresha mu kubaka urugaragura intebe ibitanda na televiziyo kandi televiziyo pani yari yose ubuho yiguze ubuzi ko uteza gurana akantu ka Star Times cyangwa ka Canal umengo birimwe muri budget ya mariage iyo televiziyo mugeze kurera abana sinzi ko umuntu aba yaronse akanya ko kwiyumvira mbega iyi televiziyo umwana azorike yaba mwiki mbega ivya araba bifite ico bihindura iki mu buzima bwiwe kuri twebwe abakristo mbega ibintu ariko araba ubwo nta bizava binyuranye n'ijambo ry'Imana sinzi ko turonka akanya ko kuvyumvirako kugira ngo tufate ingingo zibereye rero ndiko ndavugira ku vyo nabonye amakuru afise yerekeye ivyo baraba mu menyesha makuru kuri internet ku ma emission katandukanye ni vyinshi babizi ko vyinshi mugabo ugiye kuraba mu vy'ijambo ry'Imana makuru ni make hageze ku vy'ijambo ry'Imana benshi barahererwa ubushoboye kukubwira imirongo kanaka cyangwa kubwira ivyo vyumvire ukabona ni bake cyo n'umengo umuntu w'umuhizi mugabo vyari bitegezwa yuko abana bacu baba bararereshejwe ijambo ry'Imana kujya baronka umwanya wo kuraba seri misi yose hagaba agasirika tamucika barakwiye kuba baronse imyanya yuko ijero ryose baronka akanya kurimbura ijambo ry'Imana bakarikoreraho kugira ngo bakosore ivyo uwo munsi bitagenze neza no kwiyumvira uko nivyo vyogenda kugira ngo umwana akureze yuko ubuzima bwiwe baburabira mu ijambo ry'Imana rero uruhagarara mfise n'ubwo nuko gwaruka mfise amakenga yuko ruhagaciro cyane cyane ivyo kwa nivyo nabanye bikaze ruhagaciro cyane bimenyesha makuru internet Facebook Instagram ama emission kuri telenovela n'ibindi vyinshi birumvirizwa cyane no gwaruka kurusha uko gwigishwa ijambo ry'Imana muhira hanze ho nisho tuvuga muhira nibazirira ko bavyeyi dukwiye kuba maso kuruhara bigira ku bana bacu byo bari bibi none Ganadine ko ugwaruka kwaba urukomoka ku bavyeyi bakijijwe barabi ibi byose twumvise Hippolyte avuze birahava bikagira ingaruka mbi canke bimeze gute? Sinashaka mvuga ngo byo bari bibi cyane mugabo ndagaruka uretse ko naho nyene ntagenda kure ndagaruka mbega nibiki baraba mbega ibyo baraba abavyeyi habo baba babizi neza ibyo bariko bararaba kuko muri aya mantu zenya amashene twariko turavuga haba harimo ibintu byinshi nibaza ko rimwe na rimwe abavyeyi tubibahebera gutyo nyene hama bagapfa ivyo baravye hanyuma ikindi novuga kirimwo gishobora kuba atari ciza ni icuko aba bana umwanya munini uherera kuri ivyo bintu uherera kukuraba ayo maseri ugo rukurikirana ubuhoho sinzi ko novuga ngo babikora neza haba hariho uduce ku munsi isaha donc tuguma dukurikirana no kuvuga umwana aguma
afise ku munsi iyo televiziyo ayikenerako. Rero uwo mwitwarariko w'ivyo bintu kandi bigumaho urafise ico novuga uhindura mu buzima bwiwe uko bigenda kose. Hanyuma ikindi novuga rimwe kitari ciza ni cuko mugani nkuko twariko turabivuga usanga umwitwarariko w'abavyeyi w'ubuzima kurondera ingene aba bana babaho, kubagaburira, ingene bambara, ingene biga, dusanga uherera ngaho nyene. Uherera ngaho nyene kenshi ugasanga ushitse muhira wanarushe, ntushoboye kuronka umwanya wo kwigisha babana ijambo ry'Imana ngo mpfume musengere hamwe, yiriwe araraba vya bindi nyene, ejo azokwirirwa muri ivyo nyene, kubera yuko natwe abavyeyi usanga twatwawe n'ivyo n'ubuzi tukaruha. Rero aba bana murumva ingena ico azokurazi, azokurazi nyene ibi amaseri uko akurikirana n'abakinyi bakuru na bato n'abagiye bariyongera mugabo mu ijambo ry'Imana acazoba. Tukiri kuri icyo kibazo nyene kwa kubura wa mwanya hagati y'abavyeyi wo kwegerana no kwitwararika ubuzima bwabo mu buryo bw'inkemo, ko mwavuze yuko ikigaragara habakikuje uwo mwitwarariko atari muniniya kubera kurondera ubuzima bwagoye n'ibindi, cyo kimwe na wa mwitwarariko wo kuronkera umwanya abana nk'abavyeyi. Ico kintu giterera gute mwisambuka ry'ingo, kari cyo turiko turaraba uko imico n'imigenzo iterera mwisambuka ry'ingo. Ariko reka rero gomba dufatire mu bisagara hafi aho tubaye mbere bisagara no mu Burundi biko biratera imbere, Gitega, Ngozi mu bisagara biko biratera imbere. Uravye ubuzima bwo mu bisagara abavyeyi bagiye kurondera ubutondo kenshi kubera umwitwa ko kurondera ubuzima bataha ku mugoroba nkuko yaravuze, baba bameze nk'abarushe, babarushe by'ukuri. Nibaza ko naho ngira hakava irigeragezwa ryo kuronderera televiziyo iguma ikora abana baronka ikibasa amazi kubera abavyeyi bataba bahari. Mugabo ntituba twiyumviriye cyo yaravuze none uwo mwanya ivyo baguma baraba ubwo siyondero hava baronka ko nivyo babona umwanya munini nivyo bumviriza, kandi ivyo rero biba binatunganijwe mu buhinga bukomeye gose ku buryo bita gusiga uko nyene. Aba bavyeyi rero bataronka umwanya kubw'umwitwarariko w'ubuzima bagahava bataha muhira barushe. Ibi twese biraturaba, turaja ku kazi tugataha turushe, hanyuma iyo utashe urushe icyo wumva wumva ushaka barakuryama kugira uruhuke kuko baba buca usubirayo. None aba bana umwanya wo gushitsa ryategeko ry'umwami wacu ryo kubarera nk'uko umwami wacu agomba tubahanura uzoca uwajyari. Nibaza ko ari ikintu dukwiye kwiyumviraho gose kuko bidakozwe naharira isambuka ry'imiryango rihera wagomba duhere kububakanye. Mbega bo ntibiriwe ku kazi, bo umwanya wawuza kubuyuwe ko nonye numva baza gutaha barushe, bo umwanya wawuza kubuyuwe. Mwese afise ivyo iriwemwo kumbure yababaye yarushe baco bapfa nabo bakorana canke bakoresha ubundi nawe iriwe muri ibi bahuye barushe, hanyuma abana barabakeneye, urugo rurabakeneye. Nibaza yuko umuntu avyiyumviriye hagomba kurondera ikimworohereza kubera barushe canke afite ibindi bimuhanze, ntiyiyumvire cyane kuko Imana twitezeko ko niki cojamwe. Yego apana cojamwe, ahubwo nico turabirako Imana uruhara dufise ko nico tuzobazwa imbere y'Imana. Nibaza ko je mu vy'Imana izotangura kumbaza imbere kumbaza ibikorane nakoresheje aho nigisha izobanza kumbaza mbega warakunze umugore wawe nkuko nakunze ishengero, mbega warariza abana nkuko ngomba pana nkuko jewe Ipolite ngomba, warariza abana nkuko jewe ngomba. Imbere yuko nzosigura ibindi ivyo nakoze ivyo naranguye ibintu nzobanza kubazwa ivyo. Nibaza ko ari ikintu nyamukuru gikomeye gose cyo tuma rero ntangura kwiyumvira ni gute rero wa mwanya ako kazi kantwara umwanya canke ivyo bintu ninjiramwo bintwara umwanya ku buryo mburira umwanya uwo twubakanye, ku buryo mburira umwanya wo guhindera abana. Nta sinkwiye kwisigura mvuga ngo nta mwana bironke kuko nico Imana yantumye, ahubwo nkwiye kuraba ukuntu ivyo bindi bintu ndabigabaniriza umwanya ku buryo uw'abana uboneka n'uwo mukuru wa n'umwandi umwanya wo gutunganya ivy'urugo uboneka. Wibuke muri ca gicapo kuko ni ntatunganya umuryango wanje neza
nzoba nimye ishengero ibakwe ryo kuronka umuryango ukomeye uzotuma ejo urunganwe rw'ejo ruzoba urunganwe rukomeye mu kwizera. Rero nibaza yuko kuco waruvuze n'uruhara rwacu nk'abavyeyi guhindura abana bacu. Ivyo rero mu buryo bikorwa bisaba umwanya wabihariwe, atacitwazo cyo gufatirwa n'ibintu vyitwa ivy'ubuzima. Mu Burundi turi mu gihugu gikenye, aho abantu mwitwariko ubuzima ari munini cyane, biroroshe ko umuntu asanga yasamaye avuga ati nyabona noronka n'ivyo dufungura ibindi ntimwombaza. Mugabo mu vyo tuzobazwa no kuhindira abana bacu mukorera mu jambo ry'Imana bibiri. Arakoze. Nadine, uwo twereka mu buryo bwegeranye ni gute umuryango ushobora gusambuka kubera umupapa n'umumama badafise umwanya wabo wo kwikomeza canke gukomera mu buryo bwabo bwo kwizera. Ni gute imiryango ishobora gusambuka kubera abana batarezwe, batateguwe, batakuriye mu kwizera gushikamye? Akoze. Jewe muri make numva birumvikana ko jewe na Hippolyte tutaronka umwanya wo kubana, tutaronka umwanya wo kuvugana, wo guha umurongo urugo rwacu, wo kuvugana ingene vyogenda, ingene twobikora, ibyo twokwisunga. Imiryango iratandukanye ibyo yisunga, mugabo ico dukorera ko cambere duhurira ni jambo ry'Imana. Ko babikora bica bitandukana, mugabo twebwe tudashoboye kuronka uwo mwanya, twebwe abubatse umugabo, ndiko ndavuga umugabo n'umugore, ngo mwihe uwo murongo mubanze mubwire, kuko twabonye ko mu byo abana tubareresha harimwo uko batwigirako. Rero nimba jewe n'uwo twubakanya tutarashobora kubana neza, tutarashobora kuvugana neza, tutarashobora gutunganya ibiganiro byacu uko tuvugana kugira ngo ntituvugane nabi imbere y'abana, biragoye ko tuzoja kwigisha abana ko bakwiye kuvuga neza. Ico ni kimwe. Hanyuma ikindi nakumva kongera ko jewe kindi gikomeye nuko ubuzi dukora, ibindi bintu biri nyuma y'umuryango dukora, ni kimwe mu bidufasha kugira ngo imiryango ikomere. Nimba jewe ndiko ndakora akazi no munsi, ni kimwe mu vyomfasha kugira ngo nshobore kwigisha abana Imana yama, nshobore gutunga wa muryango Imana yama. Mugabo urumva ko ni kinshoboza, mugabo hari gikuru. Donc ndiko ndondera ikinshoboza gukora kimwe nashaka gukora. Ico naco ni cuko turera tugira umuryango wubaha Imana, ufise intumbero, hariho yo gushikana, yo kubwira amahanga ubutumwa bwiza, yo kubwira ijambo ry'Imana, kurishikana kure. Ivyo rero jewe ndiko ndakora ntigikwiye kuba nkaho umenga ni cambere kimbuze kurera abana, kwigisha abana ijambo ry'Imana. Numva twokongera koko twohindura uko tuvyiyumvira, kikaba icambere, tukaba tutwara ico cambere. Hanyuma ivyo bica bimfasha igihe vyashitse nkaja kuronderera abana nshaka gufasha, nkaruha. Nkwiye kwibuka yuko naho narushe, ni gute ntahusha ya ntumbero yanje, ni gute naho narushe ndiko ndaronderera uko umuryango wanje wokomera, ahubwo ntawusambura, nkwiye kurondera ahubwo ibindi nongera ko biwukomeza. Murakoze cyane, murakoze ku ntererano arizo nibaza ko tugarukiriza ko ikiyago cuno munsi kubadukurikiranye, haba abo twatanguranye n'abadufatiye mu nzira. Twari ikiyago cuno munsi gifise umwitwarariko wo kugabanura isambura ry'ingo, aho ivyo tubibona bihari mu mice ya kino gihe. Twavyumvise ko ari uburenganzira mbere buriko burashigwa imbere, aho ikintu co kubana karamata gitera kiba umugani, mbere n'ingo zubakwa zikaba ari nke, kuko ariko isi iriko iramera, ariko umurongo ngenderwa ko uri kurahaba. Ariko twariko turaba mbega ijambo ry'Imana ryo rivuga iki, aho tubonye yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko abubakanye bategerezwa kubakana akaramata. Ibyo biragafasha abubakanye, bigafasha abana bazorera, ibyo bigatuma bimenyekana yuko ejo hazoba hariho iyindi miryango ikomeye kubera abana bakoriye mu miryango ikomeye. Ibyo kandi bigatuma bimenyekana ko ejo hazoba hariho ishengero rikomeye, kuko ishengero rigizwe n'imiryango. Hama abatumire bacu badufashije kutwereka ibyokorwa
nk'umwitwarariko wo gukomeza ukwizera kububakanye, gushira hagati urufatiro rw'ijambo ry'Imana kububakanye, kwitwararika kurerera abana mu ijambo ry'Imana kububakanye, kuko baba ariko baterera mu kugabanura isambuka ry'ingo zo mu bihe biri imbere mu kurera abana. Ndabashimiye, ndabakengurukiye Nadine niyo gusenga nkuko ariko twahereye ko kwitaba ubutumire bwacu no ku ntererano zubaka watanze. Ndabashimiye nanje kuba mwampaye aka kanya. Ego turashimiye Hippolyte ubugira kandi nawene ku mwanya no ku vyiyumviro vyiza watanze. Ndabashimiye na jewe. Turanabashimiye namwese mwadukurikiranye, tunabaha isango mu kiganiro gikurikira kizoba ari kiyago kigira 27. Kuba fisi intererano, kuba fisi ibibazo, nimero ni 71 majana 551 majana 986 na 61 majana 551 majana 986. Umwami Imana abahezagire. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.